Talk Jesus TV. We talk Jesus, we talk life. Shalom, ndanezerewe kugaruka kuri parti ya kabiri ya témoignage yanje. Uno munsi nshaka guhagarara ku kintu gikomeye cyane. Hari gihe ubayeho uzi yuko winyegeje Imana cyangwa uri kurabaho uzi yuko pasteur abona kukijijwe cyangwa abavyeyi babona kukijijwe, ariko wagira mu cumbi wawe ugakora ivyitanezeza Imana. Numva shaka kuvuga gatoyi ku ruhande rwanje, nari narakijijwe hari mu 2020 aho natangura gufatwa na nimwemu yo kuraba pornography. Hama ico gihe nari umukristo, abo dusengana bari bazi ko umukristo, abo tugenda nabari bazi ko umukristo, ariko byagiye guhinduka nza kwisanga ndiko ndakora ibitabereye umwana w'Imana. Ndibuka ko ariho nasenga rero, ndabaza Imana, Mana ibintu ntibimbereye nk'umwana wawe, ibintu si iby'abana b'Imana, birateye isoni. Shaka kuvuga rero ngene Talk Jesus yatanguye, ico nshaka kubabwira. Ndiko ndasenga, Imana yarambwiye ijambo rikomeye, mbabaye cyane, ndiko ndabibwira ati Imana ko ibi bintu ndabibona kuri social media, mbega nta kuntu kuri social media nyene no kuraho umukozi w'Imana ashobora kumfasha kugira ngo ibintu ndaba biteye isoni ndabireke, hama ndabe ijambo ryawe. Ndibuka ko Imana yambwiye ijambo rivuga ngo fais la concurrence. Sinabitaho ico gihe, ariko mu nyuma narakomeje gusenga mbwira Imana ko nshaka kubohoka. Hama mu nyuma icakurikiye niho numva izina mubona ryitwa Talk Jesus TV, mbwirwa ngo fais la concurrence nkoresheje iryo zina. Kuva uwo munsi cyanangura kuvuga ubutumwa bwiza nciye kuri Talk Jesus TV. Ndibuka ko uhera ico gihe Imana yarambohoye, hama ntangura nanje kubohora abandi biciye kuri no Talk Jesus TV. Nashaka kubwira ngo Yesu arashobora kubohora igihe cyose umwemereye. Ushobora kuba umukristo uriko urakora ibiteye isoni mu cumbi wawe, uriko urakora ibiteye isoni muri relation, uriko urakora ibiteye isoni mu muryango, ariko ndagutumira Yesu arakubona. Iciza wo muhindukira ukihana. Rero birashoboka ko wamenye Talk Jesus TV kubohoka, hama kandi n'abagenzi bawe birashoboka ko bahoka. Ushobora gukoresha Facebook, ushobora gukoresha YouTube, canke Instagram, canke n'izindi mbuga, wifatikanye natwe. Hari byinshi byo kuraba, ariko ndagusabye yo kuraba biteye isoni. Yesu aragukunda kandi arashaka kubohoka. Musangize abandi buno butumwa bwiza, tuzobandanya ni parti ya gatatu, témoignage parti ya gatatu, tuzoyibandanya ubukurikira mugumane natwe. Yesu abahezagire cyane.